Umuntu ni ikiremwa gifise ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'iciza bivanye n'ukuntu Imana yamuremye. Ariko ukuri jewe nandi ashobora kwirengagiza nuko buri muntu afise urugerageza rwo kwiyumvira. No kuvuga hari abantu bafise urugero rutoya rwo kwiyumvira, abandi bakagira urugero rusanzwe, ariko hari n'abandi bafise ubushobozi budasanzwe bwo kwiyumvira. Ikibazo wewe nanje dushobora kwibaza nibihe bintu bishobora kwereka yuko umuntu afise ubushobozi bunini bwo kwiyumvira. Uyu munsi muri video ngiye kubwira ibimenyetso byo kuri bitanu ni wabibona mu buzima bwawe uzumenye ko wavukanye ubushobozi budasanzwe bwo kwiyumvira. Nimba nawe wifuza kumenya ibimenyetso ndagutumye gumana nanje guca kumenya ino video, ariko kandi nimba uri umuntu akunda kwiga ibintu bishasha mu buzima bwawe bwa misi yose ndagutumye kwifatikanya nanje mu gukanda kuri sub kuri ino chaîne ya Big Dream Media kugira ngo mu video yacu imisi yose tuyashizeko. Ibikurikira ni ibintu byo kuri bitanu ni wabibona mu buzima bwawe uzumenye yuko ufise ubushobozi budasanzwe bwo kwiyumvira. Icambere, ibyumviro byawe birugurutse kuri biri uravye usomye cyangwa yumvirije. Ibice byinshi by'abantu bafite ubushobozi bunini bwo kwiyumvira si ba bantu ushobora kubwira ikintu ngo bagifate uko bacumvise, ahubwo iyo babwiye ikintu baragifata bakacyumvira ko gose bakakirimbura bagatanya n'ubumenyi basanzwe bafise kugira barondere ukuri bw'ibyo babwiye. Ariko kandi niyo baraba ikintu bakiraba mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Bobo iyo baravye ikintu bagarukira kure bakibaza ibibazo abandi batibaza. Akarorero, iyo babonye hari umuntu mu kibano cyabo akoze ikintu kanaka, bobo ntibagaruka kuraba ico kintu akoze, ahubwo bo biyumvira niye mpamvu yatumye akora ico kintu. Iyo ngendo s'abantu benshi bayigira. Niyo basoma ikintu kanaka ntibacakira uko bagisomye ngo bakizere, ahubwo bamanza gufata umwanya wo kucyumvirako bakaja out of the box. Niba wabona ibintu nk'ivyo nyizera uri mu bantu bafite ubushobozi budasanzwe bwo kwiyumvira. Niyo mpamvu utigera ufata ibintu uko bibwiwe cyangwa uko ubibonye, ahubwo ufata akanya ko kuvyumvira ko neza. Icya kabiri, kenshi na kenshi utora umuti w'ibibazo biba byananiye abandi. Kuri ino si tubayemwo mu kibano cyacu haduka ibintu byinshi cyane. Kimwe mu ivyo bintu byaduka n'amatati. Rimwe na rimwe amatati iyo yadutse mu kibano cyacu hari igihe byanga ko arangira kubera byase ko atorega umuti. Ariko kenshi iyo ushitse mu ivyo bice ugira umugenzo wo guhuza abantu. Amatati ukayatorera umuti mu byo buramvye. Ni wabona uri mu abo bantu ni wikeza ufite ubushobozi bunini bwo kwiyumvira, kuko mu bisanzwe ahantu bafite ubushobozi bunini bwo kwiyumvira iyo bashitse ahantu hari amatati bagira umugenzo wo guhuza abantu no kuyatorera umuti, bitandukanye n'abandi bantu bafite ubushobozi buke bwo kwiyumvira. Icya gatatu, uri umuntu ukunda kwiga ibintu bishasha mu gihe cyose cy'ubuzima bwawe. Muri rusi tubaye ko jewe nawe abantu bagawe mu mico ibiri itandukanye. Hari abantu basanzwe batitaho cyane ibintu, no kuvuga niyo bashyize mu kibanza batamenyereye ntibigire bagira inyota yo kumenya ibishasha basanze mu ico kibanza, byaba vyiza cyangwa ibibi, kuko bobo bafata buri kintu mu buryo busanzwe. Nayo mu kugira kabiri nuwo abantu bamana inyota yo kumenya ibintu bishasha misi yose mu buzima bwabo. Niyo bashyize mu kibanza batamenyereye bifuza kumenya byinshi bijanye naho hantu, kuko bobo nta kantu bigira bafata ibisanzwe. Nibibona ko ibimenyetso nk'ivyo uzumenye uri mu bantu bafise ubushobozi bunini bwo kwiyumvira, kuko buri kantu kose ubonye udafitiye inyishu wifuza kumenya inyishu yako. No kuvuga iyo ubonye indege iriko iragenda mu kirere wifuza kumenya byinshi bituma iyo ndege igenda kirere hama ntikoroke. Iyo ubonye ubwato uri kugenda mu kiyaga wifuza kumenya niye mpamvu ituma ubwato bugenda mu kiyaga ntibwibire. Kubera ivyo wisanga uzi ibintu byinshi cyane mu mico itandukanye y'ubuzima bwa misi yose. Icya kane, wama witeguye kwiga no guhindura ivyumviro byawe igihe cyose bibaye ngombwa. Ibice byinshi by'abantu bafite ubushobozi buke bwo kwiyumvira ntibategura ubwenge bwabo ko mu gihe basanzwe ibyo bazi canke bizera atari ibyo ko bashobora guhindura ivyumviro byabo. Wanashima no mu gihe basiguriwe neza kuri kw'ibintu bakerekwa n'ibimenyetso, bo baguma bahagaze kuri za ngingo zabo. Niyo mpamvu udusanga bakunda guharira ne mu makosha. Ariko abantu bafite ubushobozi bunini bwo kwiyumvira bama biteguye guhindura ivyumviro byabo mu gihe bamenye ukuri. N'abantu bama biteguye kwigira ku bandi ko bizera ko nta muntu w'ikigugu ku buryo ata kintu gishasha bumwigirako, ariko kandi bazi neza ko nta muntu w'incabwenge ku buryo bishika ko atigira ku bandi bantu. Niyo mpamvu bano bantu bakunda kumviriza cyane iyo uriko babwira ikintu, kandi bagira umugenzo wo kubaza ibibazo byinshi kugira ngo batahure neza ico uriko babwira, kugira ngo bibaye ngombwa ko bafata ingingo ntibihende. Niba ubibona ko ibimenyetso nk'ivyo menya kuri mu bantu bafite ubushobozi budasanzwe bwo kwiyumvira. Icya gatanu, abantu bafite ubushobozi bunini bwo kwiyumvira ni abantu badatinya soni cyangwa ngo bumva amasoni kuvuga ko ataco bazi mu gihe babajijwe ikintu koko bagasanga nta nyishu bagifiseko, kuko abantu bafite ubushobozi buke bwo kwiyumvira bibaza ko ari intege nke hari ico utazi. Niyo mpamvu kenshi bisanga bariko bigira abantu bazi ne mu bintu koko ubona ko atabadashoboye. Reka ngushime ko wanye nanje kuva ku nawe ushaka kumenya ino video, nongera ngutumira kugira partage kugira ngo ushikire abandi.
Remember to be always the best version of yourself.